igihe cy'isaha 9 aho bita kwa Vyisi muri zone Kanyosha komine ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Aha niho hatanguriye urugendo rutegura igikorane kizoba ku magenekerezo ya 12 gushika ku genekerezo rya 14 mu Kakaro mwaka wa 2024. Rero kikazobera ku kibuga cy'umupira w'amaguru aho bita kwa Sebatutsi. Kuva aho kwa Vyisi gushika ku kibuga aho bita kwa Sebatutsi yari defile ndende igizwe n'abantu benshi, indirimbo z'urudaca. Batarashika ku kibuga aho urugendo bategerezwa kurangirira, Pastor Jean Bosco Nzisabira yagize ati: rero turarangiza kwa rugendo kwacu kweje kugira igihugu cyacu, urugendo rwo guhezagira bera, urugendo rwo guterura igihugu cyacu n'igisagara tubihezagira mu izina rya Yesu. None nagomba sabe abo twari kumwe nabo bamaze kutwitangira mbere yuko twinjira kuri cya gicaniro cyacu ahazobera igikorane, twese turambura ibiganza tuhezagira kiriya kibanza cy'ubwiza mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, haleluya, Maria, haleluya, amen. Tuhezagira kano karere mu izina rya Yesu. Tuhezagira Kanyosha mu izina rya Yesu. Amina. Tuhezagira Bujumbura mu izina rya Yesu. Amina. Tuhezagira Burundi mu izina rya Yesu. Tuhezagira Afrika mu izina rya Yesu. Amina. Imana yari bitweguriye idusezeraniye, none biciye muri iki gikorane reka rero bafate Afrika mu izina rya Yesu. Basabye ngo amavuta y'ubwiza adasanzwe yororokere muri iki kibanza, yororokere mu bantu twari kumwe, yororokere mu bariko barasenga, yororokere muri iki gisagara, maze iyi minsi tugiye kwinjiramwo izi minsi y'ubwiza, izi minsi y'igitangaza, iminsi yo kwakira icyubahiro cy'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ihabwa icyubahiro kandi turayishimiye kwitwemereye tukabatika turarangiza urugendo rwacu, twinjiye guhimbaza Imana yatwemeye kurangiza urugendo. Imana ihezagira abamenyesha amakuru, Imana ihezagira abakozi b'Imana n'ishengero, Imana ihezagira uburere budukikuje, amashi menshi dukorera. Bashitse ku kibuga nyezina bakiriwe n'isengesho. Data twese uri mu ijuru, turanezerewe kuri uno mwanya mwiza ko turi hano muri kino kibanza. Ijambo ryari rivuga neza ngo icifujwe gashika kiryohera umutima. Turanezerewe kubw'abahungu n'abakobwa bawe bamaze iminsi bakwingingisha n'umutaga, basengera urubanza, basengera kino gikorane, basengera bino bihe, basengera integuro zitandukanye. Mwami Imana yacu agishoboza bawe, none turagushimiye n'urugendo dufashe mu mwanya urenganye tuva muri kiya kibanza aho twari tuteraniye, turaza dushikana amahoro. Twabonye ubwiza bwawe, twabonye ubushobozi bwawe, twabonye akaranga kawe, twabonye inkomezi zawe, twabonye inganje yawe, twabonye insinzi yawe, twabonye ukugira neza kwawe. Aho nyene batanze n'udushimwe kugwaruka rwahiganywe, haba mu mupira w'amaguru, haba mu ndirimbo, haba mu mvino n'ibindi. Ekofo Ruziba ya mbere kimwe.
ivyo byose biheze Pasteur Jean Bosco Nzisabira yahavuye rero aha ikiganiro abamenyesha makuru. Turi ku kibuga muri komine Muha aho abantu benshi bita kwa Sebatutse turangije urugendo rw'umunezero no guhezagira igisagara caco ni shengero rya Beloved Church gifadikanije n'amashengero ari mu gisagara ca Bujumbura bariko bategura igikorane kidasanzwe kizotangura umunsi w'ejo itarike 12 na 3 na 14 hano nyene kuri iki kibuga cyo kwa Sebatutsi. Twari urugendo rw'umunezero no guhimbaza Imana rutangurira igikorane tuzinjiramwo. Twabonye ukuni shengero rinezerewe, noneho dushishikaye gutumirira abanyagisagara n'abari mu micungararo yaho kuza muri iki gikorane kizoba kiri mu bwiza bw'Imana. Umukozi w'Imana Jin Sangwon azoba ari hano na ya migwi yo guhimbaza Imana, korale komeza gusenga, Boni Mwitege kubari muri Tanzania nawe nyene yamaze gushika muri iki gihugu. Turizigira ko azoba ari migoroba y'ubwiza no kubona ukugoroka kw'Imana. Turabaha ikaze mwese mu izina rya Yesu. Impamvu twatunganije inkino n'ibindi bikorwa karakaryo ko kwerekana uruhara rw'amashengero mu gutsimbataza umubano mwiza, ariko kandi hariho n'ibindi bikorwa twatunganije by'amahiganwa kugira ngo cyane turabe ingabire ziri mu kwaruka, kandi twarabonye ko mu kwaruka harimo ingabire zitandukanye. Biciye muri izi nkino kwaruka rwarashoboye guhura ruranezerwa, abavuye mu makartier atandukanye barakina ikimenyetso c'imibano myiza. Ariko kandi nkuko twabivuze mu bwo buryo bwo kurondera ingabire, igihugu kiri mu rugendo rw'imbona kazoza 2040-2060. Ni byiza kwishengera naryo rigira uruhara muri ico gikorwa. Niyo numbero kino gihe twahisemwo ibi by'inkino n'amahiganwa kugira ngo dukabure dusunike izo ngabire zitandukanye nazo nyene zije kubikorwa. Turi ku munsi twiteze igikorane kidasanzwe, mbega mukivuga kwiki abantu mwobabwira iki? Nivyo tumaze igihe tubivuga, izoba ari igikorane c'ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse. Umuntu wese arakeneye ijambo ry'Imana. Turaha ikaze umuntu wese anyotewe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirimenyerwa, ntirita agaciro, niyo mpamvu dutumiriye abantu bose. Ariko kandi turazi ko tuzobona kugira neza kw'Imana, ko twabonye umukozi w'Imana Imana imukoresha mu buryo budasanzwe, abagwaye bagakira, abamugaye bakamuguruka, abafise ubugwayi bwananiranye tukabona bakira. Turiteze ko no muri iki gikorane Imana izotugendera kuri iki kibuga tukabona ubwiza bw'Imana. Mumenya ko iki gikorane gitunganirijwe i Bujumbura cyabanje gutunganirizwa mu ntara ya Ngozi, aho habaye ibitangaza, abagwaye batari bake bagakira ingwara bari bamaranye imyaka myinshi kubw'ubushobozi bw'Uhoraho. It's a family of the